bica bituma kandi ekipe ya Manchester City ifata ikibanza cyambere mboyamba na ekipe gushika muri aka kanya yose bigaragara ko afise inguvu zayo ariko mu buryo butandukanye. Twabivuze inshuro nyinshi Pep Guardiola Umuhigi ari ku ruhigi rwo kurondera igikombe cya shampiyona ariko yamara Arsenal bigaragara ko ariyo ifise avantage nyinshi. Twagarutse kuri Arsenal inshuro nyinshi tunagaruka kuri Manchester City inshuro nyinshi ariko uyu munsi ndashaka tugaruke ku izina Pep Guardiola. Iyo bariwe Muhigi mubi canke indoto mbi ku bandi bamenyereza babifuza igikombe cya shampiyona canke nuko ari muri projet za equipe itahura ico kurondera ibikombe vya shampiyona arico. Byantraduje neza. Pep Guardiola umumenyereza w'umupira w'amaguru kuva muri equipe ya Barcelona 2008 asubiriye mu Orlandi sinagiwe riranjanye muri Man City muri Barcelona. Frank Rijkaard kumenyereza n'inyuma yo no gukina akagira kariyeri nziza nka nimero 6 yari umukaseri. Ni ikintu ciza pe ubona umumenyereza kuza kwa Barcelona kagira 6 nziza nyuma yuko batwaye Champions League nawe akaza akayitwara nyuma y'imyaka 2 twa Champions League. 2011 arayitwara inkino zose azinze Manchester United. Mu nyuma afata karuhuko umwaka wose ane sabatiki katira kwa Bayern natwara y'ibikombe aza kwa Man City 2016 ivyakurikiye byabaye inkuru. Umumenyereza w'igitangaza abeshi mu bo babanye bagenda bamushingira inta ku buzima bw'abastari bo bahanze. Numumenyereza afiringa ikintu bita football kweli. Arayumva ayitwararika anayitaho kuko impamvu mvuga gutyo canke ndamushize muri aya majambo atatu. Bwa mbere na mbere n'umukinyi nivyo atabaye mwiza cyane ariko yabaye umukinyi yafashije cyane ama equipe yagera cama. Hanyuma ivyitwa kuyumva navyo nuko n'umugabo azi gutegura umugwi, abona abana bo gushira muri equipe, abona abakinyi bo kugura. Burya Pepe numwe mu bagabo iyo umuhaye canke yagusavye miliyoni 100 ngo reka ngo mpaye amafaranga nje ku isoko ngo urujya mukinyi uko wowe umuzi kose canke uko wowe umwibaza kose utegerezwa kuyamuhereza kandi uyamuhaye atayahombesha. Mu bintu vya mbere Pepe Guardiola yagize mu 6 nico kirimo. Igira gatatu citwa kimeze nko kuyikunda cyane cyaye kuyifiringa mu buryo bwuzuye. Nuko n'umugabo yitaho cyane equipe n'ivyo ariko arategura. Ni kamumburo wanashima waduhaye nimba harejo telefona umukinyi wiwe ari Frank Ribery ati burya hari ibintu nateguye mugabo numva umenga twobihindura muri ubihindura kandi ni saa 9 z'ijoro. Vyatumye atandukana n'umudamu wiwe akamubwira ati nimba witayo football bigeza aha nitukiri kumwe. Ariko akavuga ati jewe naramirije muri football twabonye yiga inzara mu mutwe kubera gusa ivyo yateguye abonye bidakunze. Tumaze kubona reaction ziwa pana reaction ngo zisanzwe gusa ubona ko ari reaction zifise n'ikintu zateguye. Akavuga ngo bino biranse umumenyereza hindagura cyane mu rukino imikenyura bari korakina mugasanga n'umuntu vraiment yumva yanishizemwo bihagije umupira w'amaguru. Ni numumenyereza uri kuraraba adu ni Pepe Guardiola. Uravye ukuntu afiringa football, uravye exigence ziwe muri football, yagiye avugwamwe ibintu vyinshi. Mara ngo numurasiste ariko je ndamurenganura kuko Pepe Guardiola ahubwo nikicegera cyane ndazi avukana naye yature ndazi abirabure yakoresheje, ndazi n'abazungu yirukanye. Nanesa siwe yashitse muri Man City irimwo meilleur buteur wabo na nubu nibaza ko ari we meilleur buteur wabo Sergio Kun Aguero. Aya Harande yaramuciye ko muri Premier League. Yaramuciye ko muri Premier League. Kuko Harande we yujuje ibitsindi 109.
we yarafise 108 urumva ico kintu Haaland ni gisizi mu match zike gusa Haaland ni match nke cyane nibaza ko ubu ashobora mu minsi zazoca ko naba Harry Kane naba Wayne Rooney bose muri kariyeri yiwe ibitsinda amaze gufasha bisumba match amaze gukina umva n'umukinyi witangaza unaravye no muri Barcelona siwe yakuyeho Zlatan Ibrahimovic niwe yakuyeho Zlatan Ibrahimovic kandi yari yamuzanye kumusubiriza Clovis numumenyereza ahubwo ari trop exigeant bakubwira yuko Pepe Guardiola burindwi apima ibiro abakinyi biwe hari biro atakwemerera ko mukinana kuko je yiwe iri direct je yiwe bisaba pressing kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma ntabwo ashaka kukwemerera kurya amapiza ntabwo ashobora kukwemerera kurya benzi ntabwo ashaka kukwemerera kurya izo ndya ziduza ibiro Pepe Guardiola yexige abakinyi biwe babana n'abakopine babo canke abagore babo ko 3 jours avant match utajyamana n'umugore wawe Pepe Guardiola yazanye itegeko bakinyi bamwe na bamwe birabipfa yazanye itegeko muri equipe ko muraza kuri centre d'entraînement no canke se no kuri match n'imiduga yanyu ariko babazanye bakaca bajana iyo miduga bataha mu mataxi impamvu bataha mu mataxi barakunyonga uzi impamvu bataha mu mataxi nukugira ngo uwo mutaximene wa equipe canke iyo company bahaye akazi yirasire ko abakinyi batasha Pepe Guardiola ashaka ku deploy ama unité urugero nk'ubu nka Kilomaika akavuga nti reka ndaberere mababahungu banje ko bajyama Pepe Guardiola agahama unité y'umuntu y'inimero we utazi akagutelefona wihende saa sita y'ijoro witabe telefone automatically match ikurikira ntabwo uja kuri list aravuga ati nambu umukinyi mwiza agomba kuba utaryama uragira saa y'ijoro utaryama uri siri kwetu uzomfasha bihagije kuko kuryama kare biri muri discipline gora abantu ariko bugiye umuntu yaryamye kare buke yakora akazi neza uzobirabe nawe mu buzima busanzwe Pepe Guardiola rero ariko aho yofata benshi yes harabo yigize abafatwa nyine be abakinyi benshi bavuye muri Man City ari bitangaza ariko kubera discipline zabo kuboregwa kwa bandi bamwita ndabwibaga yavuye muri Everton bari muri Everton Grealish byagiye bibagora unari muri iyi equipe yakorotse ya Burnley mu defenseur wo kuri nimero 2 uyu mwe ava mu Bwongereza ahunze abakobwa yateye inda bamwita Kyle Walker Walker nawe nyene ku bintu by'icupa ni mubi n'inzoga n'abakobwa yavuga ati mve mu Bwongereza basibize bivugwe ntariyo kuko yaciye inyuma umugore we wabyara ku bakobwa babiri mu mezi abiri akurikirana so urabona ko numumenyereza afiringi yo football ayitahura ibi bintu ntiyabigiyemwo for free ubona yuko bagage afise mu mupira w'amaguru n'abamuteza amatwi bakamwumviriza babaye abamenyereza beza nibaza ko afise abadiscipline nka 5 babamenyereza bari muri no mupira w'amaguru kuba kuri ba Versa Company Mikel Arteta kuko Versa burya amaze guheza byo gukina umupira w'amaguru mbere yuko aja mu bindi bintu yaraciye gato kwa Pepe Guardiola ariga ameze nk'ukora nka stage Erik ten Hag nuko Manchester yamwononeye sino yaje bavuga ngo ni Pepe w'umurande avuye muri Ajax berekana ibintu akina nyine umupira uri direct kuko yarabayicegera ciwe muri Bayern bakerekana baba Fabregas nivyo ntaherekana ko babanye ariko burya ngo agira na groupe y'abamenyereza agenda yereka tactique zimwe na zimwe yiyigishiriza ibintu vyiwe nyene bazomusigarira bakavuga ngo twe twashiye mu makanda y'uno muntu niwe yatumye tugeraho tugeze contrairement na bawenga ubu nta mumenyereza nibaza yoshimira wenga nta mumenyereza yoshimira Ferguson ubona barabamenyerezo ku giti cabo ariko ata muntu numwe yigeze abiprofita ivyo bintu so match yo ku munsi wejo yari match igoranye kuko Scott Parker na Burnley bagomba gukoroka anytime bokoroka dayere barayibakorotse kuko harimo amanota 11 hasigaye inkino 4 barayibakorotse directement barayibakorotse sivyo barayibakorotse
ariko byerekana bagiye ko gukina match hataragira ko bakoroka umugabo barondera victoire kugira ngo bikunde basuba baraguma muri iyo course barindira ibiza ama equipe yandi ari imbere ndavuga Tottenham ndetse na equipe yitwa West Ham nubwo vyagaragara ko amahigwe yo kuguma mu cicaro ca mbere ari make Mamona Tottenham kizoyirokora ari uko ari equipe nkuru gusa yigeze kuba ari nkuru gusa Tottenham simbona kwizorokoka hahana Everton bisaba nako iriya equipe ya West Ham iragoye ariko bro biratangaje uravye nk'umukino basi Scott Parker yari kirakina ku mugoroba ukaraba niveau y'uyu mu defenseur kama yitwa Humphries ukaraba niveau y'umu defenseur yitwa Esteve ukaraba Wide Prowse arakuze ariko mwabonye zijya set pieces ziwe wabonye za Prowse ukaraba Jayden Anthony antwi equipe harimo abakinyi nka 3-4 batazokorokana nayo ikintu gusa nabonye kwa Pep Guardiola nuko yarafise abakinyi basa naho menga bataye umutwe iyo vuga ngo bataye umutwe niyo mpamvu mvuga ngo danger ikomeye burya ni Pep ku ma equipe menshi oya n'ubundi danger City danger ni yitwa Pep Guardiola Pep ni kirimbuzi Pep iyi myaka amaze 10 mu Bwongereza Klopp abafise Premier League nka zina yari kugenda yaramutwayeho zibiri kandi baza yuko na frustration yose ya Klopp yo gusezera Pep niwe yayimuteye sini yaba yari karazitwara nawe nyine nawe yari kuje Pep Guardiola rero yashize equipe mu kibuga ya Manchester City yipfuza kandi agomba ko equipe itsinda ibitsindo byinshi ariko arubahuka ariko ijoro yananijwe ahubwo bro arubahuka ubwararinda buya habamwe no kurinda je nibaza yuko ariko uribaza kupanga liste itarimo umukaseri sukurinda oya kurinda ariko Guardiola ahubwo Pep Guardiola ikintu ca mbere be yarateguye Pepe n'umugabo ategura equipe yiwe apana gusa ngo ntegure equipe nkinira uyu munsi ahubwo ategura ngo menye quality za buri mukinyi wese kuri gwa rugero guko niyo nza kubona ibintu byose byapfuye nza gushobora kwifashisha naho yobu musatirizi kubera ko nzi ibintu vyiwe nkamenya ngo ndamuhuzana nakanyuma bampa ikintu ciza kimeze neza rero mu rukino gwejo yafashashira equipe kuko bivanye n'abakinyi yarafise ndakubaze Patrick Nada ubu nk'ubu panze equipe Sisi Witi ari Nico Oleri na Bernardo sivyo ufise kuri bench Mateo Kovacic Dijiri Jindas ufise John Stones tuzi yakinye muri iriya myanya ufise Nico Gonzalez umusubirizi bivugwa ko niyo vyoramuka bigize akagenda uriya mukaseri wabo uriya Ballon d'Or Rodrigo Cascante Nico Gonzalez ari wazo niye message ubuhaye abakinyi nkabo bose wagiye gupanga ufashe umudefenseur ukamuzana muri mediane ugafata nimero 10 ukamumwasosiyako nuko yashizemo abakinyi honyene yikundira hanyuma kubijanye n'urukino Pep Guardiola yashatse kwataka cyane ndetse no kubaka uburyo bwinshi bwo gutsinda imbere ya equipe ya Burnley nayo ari equipe ikiri umukino mwiza vya bangombwa canke iyo batswe ballon bategekwa abakinyi bose kuja gufasha kuzibira harimo na Erling Braut Haaland biranakunda tsinda igisiro mu minota ya mbere y'urukino ariko Man City bubaka uburyo bwinshi bwo gutsinda ku rugero rw'uko match yaje no kurangira bateye mu izamu rya equipe ya Burnley 28. Pep Guardiola yababajwe n'ukuntu kuva kwa Antoine Semenyo Ryan Cherki n'abandi benshi bubaka ubwo buryo hama hagera finition abakinyi ugasanga umenga bataye umutwe bagakira nk'abasazi bagatera imipira iyo bipfuza kuyitera gusa nabonye ko ari umenemi adasanzwe ku ma equipe agwanira ibikombe Pep Guardiola biciye ku buryo n'umwansi biciye ku buryo Pepe ku giti ciwe wenye n'ubwiwe ariko impamvu agerageza gutegura buri munota abakinyi biwe bose ndetse wanabona ko buri kanya agerageza guhamagara umukinyi umwe ku giti ciwe akamubwira ati ingo tumanze tuganire gira kuno na kuno tekana mu mutwe wanyu mukine match nza hande equipe ya Burnley yari equipe iri determine kuza kunaniza equipe ya Manchester City bakabakura ko manota agera kuri 3 mu gihe iyi equipe itabiri kwirategurwa neza vyananyeretse ngo Pep asabwa gukora akazi kiwe iminota 90 yose ya buri rukina agiye gukina mu minota mu nkino ziri imbere kuko abakinya afise si babakinyi wa mukinyi w'umunya Algeria akina ku ruhande canke babandi Mahrez si ba Mahrez si ba Bernardo Silva gusa si ba Rodrigo Cascante bakina iminota 90 batekanye bumva ko bazi carico equipe ya Manchester City umunsi bakinyi nka ba Ryan Cherki ba Antoine Semenyo
badakunda no gutsinda ibyo bitsindo ari ukuntu bakina bagatakara mu rukino bagatuma umutwe ngira ngo bamaze gutegwa pressure n'ahantu bamaze kugera mu kibanza ca mbere vyanyeranyeretse ngo mu gihe Pepe yari kuba ahagaze muri iki kibanza kuva ku munsi wa mbere w'urukino cagiye kirekire aba yaramaze kugitakaza burundu ariko kuzira musi ya pressure bitakanga Sheriki gukina amajongere mu rukino hagati bitakanga semenye kumva ngo ndawushije ibitsindo bitatu ariko bireza gukunda nta pressure bari bafite ariko muri no minsi rero kuri match ya mbere bakinye bahagaze mu kibanza cimbere canke bagomba kugwanira ico kibanza baca banakijyamamo vyanyeretse equipe ishobora gutakara igatuma utwa ahubwo bigasabwa ko Pepe Guardiola akoresha ingufu nyinshi kugira ngo ayitegure nivyo kuri umugabo yitwa Pep Guardiola muhigi mubi cyane w'igikombe ca shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza umwanya watujanye bisigaye baraza kuvyumva ku mugoroba ariko reka tugenda tubwiye abantu kino kintu ivyuzuye tournament iragarutse ivyuzuye